kuri uyu mwanya bagufata yuko umengo ubikorana ubujuju batiyumvira yuko yo bari business uri kurakora kugira ngo ubuzima bubandanye canke ubaka izina uzoronke n'amafaranga mu muziki wawe babwira iki? Est-ce que nous pouvons déménager de Kirundi en français un peu? Ati turashobora kwimuka twava mu Kirundi gato twaja mu Gifaransa. Jumelage wumva iki? Munakubwiye jumelage, jumelle. Boss ndagitaho isura n'injundi ubugufi nk'ifundi rap yiwe y'abadogodogo isona nk'uwo bateye umunigo nigo nikimuga mu muhogo mu mubiri n'uruzingo kubw'inzigo n'ibisongo yinywera ijoro umurango hama ngongogo inyenda muvano wagisigurira umuntu gute ku muntu atumva Kirundi cyane bari usanga bakuriye hariya canke batagitahura neza inyenda muvano ugisiguye wewe nk'umurundi inyenda muvano uvise umuntu ambwiye inyenda muvano nibaza ko ndaguhamagaye nko mu kabare kanaka uze dusangire uje ugaca usanga Bifes na Fabilove baricaranye bariko baratwenga inkuru zaryoshe bariko baraganira uce wifata gute iyi reaction ugira muri ako kanya ni yayo? Ndabakunda cyuti bagenzi mudahengesha kudukurikirana turi Mirror TV 257 tukubera ikirore ngo nawe ire ikirore abandi murabizi ko dukundana kandi cyane iminsi yari myinshi ariko ntimumbaze ngo nahora hehe cyane namwe bimbaza mugabo ntibibe birebire cyuti bagenzi kubera twikundanira turatahurana. Yes, uno munsi rero nkuko mubizi guyanje ni hip hop mes chers amis aba R&Bist ntimuce mushavura namwe bwe ndabakunda ariko nibaza yuko birasumbana nivyo ngana ego angira rero muba mubizi jewe ukuntu ndabakira ba rapper M-Life Jimbo Hiri mutoye nkibona papa na mama namanyohewe kashi kijumbu mitama mawigi kogwa kwa marugu terera ndabona wigi kogwa ciwe kwa marugu kama bahejeje barampa tanga somere kavyaraboneka yuko bafise ku mutima nkiri mutoye sinarinzi citwa ubuzima narinzi uko vyatanguye kariko bizoguma kumbe ntibigiye kurama cyantangura mbura mwo mama naremeye ko haye uvuga ubutarabona urupfu rugutwaye uwawe wahoza ku mutima nahatse kwihikamba ngo ndamwome inyuma kuko ku mutima vyari binaniye kwigumya abonzi nabo ntazibanyegera bandemesha ibyo bavuga sinabyumva nibazana ukumbesha nagura kwibaza uzomusubirira mawe kuko niwe yambaza keshi koje wemerewe mu gatondo yamamvyura akanyuhagira kamutwoya ndarije vuye kushura kamutwoya nyiririje iyo mbyibutse mpako guta umurongo iyo nibutse ko nabuze uwo mpetsi mugongo nini muga yaranyagiye nandusha sana nasa n'uyikoreye nari ndushe kandi hewe twarara bagenzi raze yuko mwese n'ukuri mwamaze kuja muri mood kanatsinda ni hip hop mood turi muri disposition ya hip hop mwamaze kubona rero M-Life Jimbo salama ya salama umeze neza M-Life ndashima Imana cyane M-Life umuntu ariko arumviriza indirimbo zawe kenshi arumva yuko uri umuririmbyi uzi ico uri kurakora uri umwanditsi mwiza kuko ufise amavina kandi abafise icyo asigura cyane muri iyo ndirimbo umuntu akavyumva kabisa kumva yuko sukwirondeza n'ingabirano M-Life Jimbo kubera ari umuhapper ni kubera nyine numva muri jewe mfise ubutumwa bwinshi nifuza gutanga rero mu gihe nifuza gutanga ubutumwa bwinshi rap niyo yombera inzira yombera ikiraro cyo gushobora kubutanga mu mwanya muto. Ubwenge ukoresha mu kwandika hip hop nta kindi kintu urigera urota ati iyo ndabukoresha muri iki kindi kintu ngira ngo inzira nari gushika n'ingoga mu buzima sindavyiyumvira ko cyane ariko hariho n'izindi ntuze nkunda zindi entreprise nkunda ego mugabo muri uno mwanya twandakora rap cyane benshi bakuzi nk'umuntu yoba yubatse izina mu buryo butaryoheye bamwe canke abandi bikubwira iki kuri wewe? Je nibaza ko nta kintu kibera ubusa kandi ikintu cyose kibaye nuko Imana iba yagishatse kukiba rero nibaza ko nta muntu aryohererwa na bose. Uranyemerera ko tuvugana ukuri? Yego. Iyo uri kurandika indirimbo bimwe avuga yuko ari beef cyangwa kudisinga abantu urabigira n'inzigo cyangwa kuba ari ugushaka ukore game yawe gusa tu?
bo je ntanzigo nkunda kugira muri bino bintu vy'imiziki oya nanakamaro nanaho vyonshikana nibaza ko je abari niko nakuze niko nasanze bimeze rero nanje iyo ndabigize ntanziga ibirimo kuri uyu mwanya bagufata yuko umengo ubikorana ubujuju batiyumvira yuko yo bari business uri kurakora kugira ngo ubuzima bubandanye canke ubakizina uzoronke n'amafaranga mu muziki wawe babwirike bo cyambere coco ntawo bahora uko babitahura nibaza ko jewe nije mba nzi target yanje ingene ndiko ndakora ibintu vyanje ariko naho biri ukurakeneye abakuyoboka abagukunda ivyo ukora ndabakeneye cyane kandi nibaza ko commentaire zabo ziramfasha kugira ngo nshobore gushikaho je nshaka kandi commentaire iri positive na negative ndayikeneye kugira ngo ishobore kunyubaka kugira ngo mbe numva nyene meze neza yes Mnaf Jimbo Sema Jimbo Sema Kora City Boy Ashiri soni mu kuyita Master King Kugimva yibangi Yishona mafegi Isura ninjundi Ubugufi nkifundi Rap yiwe ni y'abadogodogo Isona nk'uwo bateye umunigo Nikimuga mu muhogo mu mubiri n'uruzingo Kubw'inzigo n'ibisongo yinywera ijoro umurango hama ngongogo Nikamiri gado kandari kadogodogo Naramubwiye tukihari bado Kwanza kumva kwokeje Ntibitangaje Uno musi ndaje mva ngaha nkubabirije nkokeje Guhane nakubabaje Nkakugarukanye indero watakaje Mwananje eherabi ngenu mara maju netereje Umutamana wanjuro gunyambuje Mubandi bavye ingenu suzuguje Ubu master tacho buguharekana nabwo Ubwenge ntabwo ujuju nibwo bumuzuye Nayo namwonkeje ntaco yamumariye Nubwo kukiyiko nabwo yamusigiye Nakicubaha bamutanguriye Nabo yatanguriye ubu baramwenuriye Front hagira namba Kuri uyu mwanya hari umuntu yumva iyo mistari akakwanka pe nibaza ko nta muntu akundwa na bose jewe ariko naco bikubwiye iyo wumva neza yuko umuntu yakwanse kubera ikintu wakoze ukora iki kugira ngo umuhukuri ashobore kuyumvamo yuko ivyo wakoze ngira ngo byayifise indi ntumbero kandi atari mbi iyi ni game nibaza ko unyansu no musaje azonkunda ego umugenzi wawe basi ni Jado nk'ubu ndaguhamagaye nko mu kabare kanaka uze dusangire uje ugaca usanga Bifesi na Fabi Love baricaranye bariko baratwenga inkuru zaryoshe bariko baraganira uca wifata gute reaction ugira muri ako kanya ni yawe bo nibaza ko noryoherwa cyane kuko ni ibintu abantu benshi bifuza kubona ariko je nanjye nje ngirwa ibakwe nkabibona nibaza ko je noryoherwa cyane Be Chris murahuye nk'ahantu muri babiri atawundi muntu ababona wo kuyumva gute ku mutima wo muvugisha wo kwitegura gute kumuvugisha mu yagike none je kataje dufa norika kumuvugisha kubera kabisa nta kimwe dufa nta munsi numwe mwigera mutukana ku ma réseaux sociaux mubwirane nabi oya Jesse nimba yo bamaze kubikora je navyo ndakora nibaze Mnaf Jimbo umuziki ndundi canke umuziki murundi nibaza ko uko umuntu wewe ugitahura je nanje siko mba ndagitahura mugabo nibaza ko vyose biravugika umuziki w'u Burundi umuziki ndundi no sinavuze umuziki w'u Burundi umuziki ndundi canke umuziki murundi umuziki ndundi wewe wavuze ko wiga kandi warize inyitangizo ikivugikane ciza ni cyane kuko muri ivyo biri harimo ikosa ciza ni cyane je nibaza ko bana ngawe je kwiri kirundi uraziko kingora kandi twarakivugiye kweli tungene mba byose bivugika umuziki Mnaf kibamba mu kirundi allo sinakorohereza ashiri soni mu kuyita Master King kugimva yibangi yisho n'amafegi isura n'injundi ubugufi nk'ifundi ubwanwa ni bimwe mu bikwereka kukuze mugasubu kwereka kabandata coba maze mbe nkubaze nikumaze ko wiyita Master kandi ni wanyu mupanze kwanza zenda gutakiye taco bikumariye kuva ho baguhanuriye umengura sinziriye akagohe wovunira umuntu atarinjira mu muziki ariko akunda hip hop kandi yifuza kuyikora ko bakaye
bo je nibaza ko akagoye no muvunira no kugira amatravail cyane kuko rap isaba travail nyinshi ibintu kwiyumvira cyane kubabaza umutwe kubera bisaba amajambo menshi mu mwanya mutoya ya bintu nk'ivyo. Inyenda muvano wagisigurira umuntu gute ku muntu atumva ikirundi cyane bari usanga bakuriye hariya canke batagitahura neza. Inyenda muvano ugisiguye wewe nk'umurundi. Inyenda muvano uvise umuntu ambwiye inyenda muvano nibaza ko mba numva ko ambwiye ikintu catumye habiki. Yani nk'ubu jewe dukundanye na Jado. Inyenda muvano yaduhuje nuno muziki dukundana nuno muziki niyo nyenda muvano yo gukundana na Jado. Urumva ni inkomoko. Yes. Mwavyumvise ingene yabisiguye nibaza yuko namwe inshuti bagenze muri commentaire murashobora kutubwira mbega nivyo yagitoye canke hari ico mumukosora nk'abarundi namwe mwiyemera ego. Est-ce que nous pouvons déménager de Kirundi en français un peu? Ati turashobora kwimuka twava mu Kirundi gato twaja mu Gifaransa. Jumelage wumva iki? Munakubwiye jumelage, jumelle. Bo sindagitaho ushaka kunaho. Jumelage ntiwumva icyo arico? Oya sindagitaho. Okay. Muri commentaire bazokitubwira abariko baradukurikirana. Jumelage inshuti bagenzi mbega mwumva iki? Ikiganiro cyari hip hop smooth. Tugushimire cyane uri umurapere mwiza kandi wandika neza urabishoboye mu bibamba nturimo. Urakoze cyane ubutumwa nosigira abakunzi b'umuziki ndundi na cyane ndashobora kubutumbereza ku muririmbyi Fablove. Urabushika yo none ari mu mbere wanadukurikirana cyane. Okay, Fablove je ndamubaha ni mukuru wanje ariko nibaza ko yotahura no muziki tuko turakora akabona yuko jewe nta nzigo ndamufitiye. Yo bari mu bantu badatahura rero umuziki uri kurakogwa ngene uri kurakogwa yo batabitahura bivaye n'ibintu je amaze kunkorera. Yo batantahura neza bijya yiyumvira bijya sivyo kuko avuga yuko je ntumwana amaze kugukorera ibiki ko ntiturumva wakudisinga ariko uramwita injundi aramaze kundisinga Jado aramaze kundisinga sana uko uravyirengagira mu ndirimbo yawe indirimbo yitwa oh my god Fablove yarandisinze so yumvirize neza cyane ntawe ucavyumva ariko wewe neza umuntu arumva yuko ari wowe wavuze directement birumvikana tubandanye n'ubutumwa nta kibazo yawe. Okay nibaza ko ubutumwa no muha areke kunshinyiza kuko niyabibandanya nibaza ko bizohava ndamwitwarira canke bizokwanka mu migere bije mu ngumu usanga rero bitoroshe vyiza rero bihagarike ko tubandanye dukora umuziki kugira ngo dutange ubutumwa bushobora gufasha abene gihugu. Nibaza ko ubutumwa nubwo mwakoze cyane kuba mwamaye kano kanya. Yego nawe mwakoze. Imana ibahezagire. Nibaza ko indirimbo yanjiri YouTube bagende bayumvirize ntimwibone ubwanwa. Abafise ubwanwa ariko ntibayumvirize. Mbone nta na kimwe. Abafise ubwanwa. Abafise ubwanwa nibo bayumviriza cyane n'abatabufise nibabugira oya n'abatabufise nibishime kuko ntibarenganye batoyi babo. Reka nshuti bagenzi tubashimire cyane mudahegesha kudukurikirana turi Mirror TV 257 twari kumwe na Jumelage Jeunesse pour le bien-être des enfants et des jeunes JJB en sigle. Turabashimiye cyane mwandanye mudukurikirana kuri kamera twari kumwe na MK Merveille wakoze cyane ibintu n'amafi